turangije umwaka kandi hari byinshi byagiye biravuga ku isi harimwo no mu bijyanye n'imibano aho hagiye haravugwa amajambo menshi ajanye n'abobana bafise ibitsina bisa byaravuzwe muri Eklezia Gatolika. Ibi rero twashima ingingo canke intumbero atanzwe n'abepiskopi Katolika mu gihugu cacu yerekana ingene twovyifatamwo dukurikije imico n'imigenzo y'u Burundi. Imico n'imigenzo y'u Burundi iratwereka yuko umugabo abana n'umukenyezi kugira ngo abantu bagwire babeho kandi Burundi zokomeye buriho imyaka ibihumbi. N'abasogokuru bama bavuga bati igihugu cacu kizokwameho kugira abana bacu n'abuzukuruza bazoronka baba kuko ugiraho ubukubahwa hanyuma ihanga niryo baho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Urumva rero turashimiye abepiskopi Katolika bafashe ingingo bivanye n'ivyari vyavugiwe i Roma n'ivyavugiwe hariya. Hariho abashaka kuba bavyemera mugabo mico n'imigenzo y'ikirundi ntibirimwo. Tukibaza rero yuko intumbero bashikirije twese tuyikenguruka kandi tuzoyigendera. Natwe mu nyigisho dutanga mu bene gihugu ubu tuba tubikomeze gose no kugira ngo tuzibire ako karanda nikakwire mu bantu benshi ko turaduhona gakwiriye mu bantu bose kuko umugabo arongoye uwundi ntavyara, umugore arongoye uwundi ntavyara. Muri ico gihe rero baba bariko bategura umuhero w'isi. Tukibaza rero yuko babikora canke abavyumva ko bogenda uko bobandanya bakabikora muri ivyo bihugu bavyemera hama bagahona. Kumbure na twebwe turashobora gusanga twongereje ahantu kuba birashoboka kuko iyo abantu bahonye hacagenda abandi kuhaba nibisanzwe.